shure babanza bakigishwa ibyigwa by'igisirikare bimara umwaka, bakabonaho kwiga ibindi byigwa bitangwa muri iryo shuri, mugabo akaba ari ibyigwa atari iby'igisirikare, ibindi byigwa bisanzwe bihabwa abandi bantu bose biga za kaminuza. Ariko aba ntabwo bigira muri kaminuza y'igisirikare gusa, hari abigira mu yandi makaminuza y'igihugu, hari abigira kuri kaminuza y'Uburundi ndetse no kuri za kaminuza z'abigenga, zinazo nyene zirabakira. Turetse n'ivyo, abashoboye kwerekana ubushobozi budasanzwe baraja no kwiga mu bindi bihugu bitandukanye, ari byo muri Aziya, ari byo muri Buraya, ari byo muri Amerika, eka no muri Afrika. Abanyeshuri bo muri iskamu barajayo. Rero iri shuri ryitwa mu gifaransa Defire y'igisirikare, kuko niho hahererwa intwazangabo zifasha iyo zihejeje amashuri mu mirimo itandukanye yo mu rwego rwo kwivuna abansi, ndetse n'ahandi mu bindi bihugu iyo bakeneye ko tugira icyo tubaterera. Izi ngabo zacu ziramaze kwerekana ko zifise ubukerebutsi n'ubuwambutsi bukwiye. Rero kuko mubyibonera, aba n'abantu bakomeye cyane mu byo mu mutwe no mu byo mu ngufu. Aha rero igihugu cyacu kirafise aho kizokura abazogifasha mu minsi iri imbere, ntihagire abantu bagira ubwoba ngo hariho ngo aboza bakadutera ubwoba. Ntabahari. Twebwe muri Afurika turazi icyo tumaze n'icyo dushoboye, nta bantu badutera ubwoba bahari, nta n'umwe. Hagiye gukurikira abasirikare bari mu mice itatu, ni ukuvuga ko harimo abo twita abakomando, ni ukuvuga abantu baba barahawe inyigisho za gisirikare zihambaye zituma bakorera ahantu hakomeye cyane, ahantu hateye ubwoba kubera ubuhinga bigishwa. Abo rero iyo habaye ibibazo bikomeye nibo twikorako. Abo rero bambaye bereve, ni ukuvuga izo nkofero zifise ibara ry'icyatsi kibisi. Abo rero si abantu basanzwe, abo iyo bashitse ahantu urumva ko hashitse ingabo zibikwiye. Hanyuma harimo aja kudefira abambara bere rouge, ni inkofero y'umutuku. Abo nabo ni abaparakomando mu mvugo y'igisirikare. Abo bakaba barahawe inyigisho z'igikomando, mugabo bakongera bakagira n'inyigisho zo gukoroka mu ndege iyo byakenewe. Hakaba hari ahantu hagoye gushika, twifashisha abo muza kubona bambaye inkofero z'umutuku, bari inyuma mu mwanya barashika. Abo rero baca baza bagafashanya n'abandi, ibintu bikagenda neza. Twamenyesha ko abakomando barayo bataziye mbere izina rikwiye, abakorera bahise Ntare Rugamba nawe mu mateka y'igihugu, murazi ibyo yakoreye igihugu. Ntare Rugamba
agitera iteka nico gituma muri kahise no muri kubu afise ikibanza gikomeye cyane tugomba tumwibuka kugira ngo tugire abo dufatirako tubone ko no mu kahise hari abantu bitangiye igihugu bagikoreye mbere bamwe bakanagipfira abantu b'ubu rero bomenya ko nico gituma ubona baguma bakerebutse baguma babangutse murabona ko batiremereye cyane bakora imyimenyerezo iminsi yose nta biro by'inyongera bikenewe ibiro bikenewe ibiro byo gukora akazi aba rero twagomba tubamenyeshe ko aribo bugara defire y'abasirikare hanyuma haca hatangura defire y'abapolisi mugabo twakoreye hamwe ariko twashatse ko habanza bamwe gasubira abandi mugabo twese turuzuzanya twese dukorera hamwe nta basirikare nta gipolisi uwabangamiye bamwe babangamiye n'abandi uwabaje bamwe babaje n'abandi ukoreye nabi bamwe bakoreye n'abandi turi hamwe kuko dukora ubuzi bwuzuzanya rero nagomba mpe ijambo mugenzi wanjye Bwikukiye abamenyeshe ibyo bikurikira. urakoze kumpa ijambo ryaho n'imigwi ihurikiyemwo na bose ijejwe umutekano arifashanya cyane n'abapolisi kugira ngo batuze ubugizi bwa nabi. Abapolisi bakurikira n'intwazano b'imbere ngira murayimenyereye ngaho Bujumbura, n'abapolisi bakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Murabona yuko abarongoye ari bo babizaniye. Nariko ndavuga rero yuko gukumbatira amahoro n'umutekano igipolisi cyakoresheje ico bicise igipolisi cegera abanyagihugu police de proximity, ni ukuvuga gukorana n'abanyagihugu mu kugira ngo batorege umuti ingorane z'umutekano ziba zurubutse. Hakiragiyeho n'imigwi yamaho ijejwe umutekano ihurikiyemwo na bose, aho abarundi mu butandukane bwabo usanga barimo muri iyo migwi, gutyo bagafasha inzego z'umutekano kuronka amakuru y'ico cose kigomba guhungabanya umutekano hakiri kare. Kare nari navuze ibijanye n'ibigwanisho ibihumbi n'ibihumbi igipolisi cakuye mu banyagihugu, novuga kandi na vya biyoga bibujwe n'amategeko, amaritiro amamiliyoni n'amamiliyoni. Umuntu rero agaca yibaza na bijya bigwanisho na bijya biyoga n'ibindi by'ubugizi bwa nabi byagiye biraka abanyagihugu, iyo biguma muri bo uno munsi ukungene ibintu biba bimeze, ubuzima ntibuba bushoboka muri kino gihugu. Abapolisi rero ntibagarukirije ngaho, baragomwe n'amakungu baraja no hanze kugarukana amahoro aho yari yahungabanye mu bihugu byinshi, nubwo batakiri benshi kubera batabaye muri wa mwaka, hanyuma bari abantu baca barashavura baca barabakura. Umunsi murabona ukungene bakayangana. Uno munsi igipolisi c'Uburundi cyateye imbere cane, atari no ngaha mu Burundi gusa, mbere kugera no ku rwego mpuzamakungu, ku buryo mu 2004 naragerageje ndashira ijambo polisi nationale du Burundi muri Google ko rwa buhinga bwurukana bumenyi, nta na kimwe nabonye. Ariko no munsi ugiye gushira ijambo polisi nationale du Burundi kuri Google, nibaza ko ucubona igipolisi c'u Burundi uraronka amartike menshi cyane avuga igipolisi c'u Burundi. Ubu yuko ubu igipolisi c'u Burundi gisigaye kizwi mu Burundi, we murakizi sinakwirwa ndavuga, ariko no mu makungu. Ni ukuvuga ubu kiri ku rubuga ngurukana bumenyi, kirazwi ku isi nzima ko ari bitumwako, ko ari koko abagabo bijunja n'ijambo.
imyaka rero 15 tumaze ibikorwa nyamukuru igipolisi cyakoze n'ivyo ariko ngaho nciye ku mayange kuko ushaka kuvyandika yo kwandika ibitabo amajana n'amajana nagerageje guca ku mayange kugira ngo mumenye abantu bariko baraca ngaho imbere y'iwanyu batambuka neza kuri hano bashajije kuri hano iyo bavuye n'ico bamariye igihugu kuva muri kiriya gihe gushika n'uno munsi nkaba rero norangiza ndamenyesha yuko n'uno munsi biteguye ingufu ni za zindi umbere zaragwijijwe n'inshuro kabiri ku buryo biteguriye gucungera neza umutekano na cane cane ibiringo vyimirije vy'amatora yo mu 2020.